jewe nkaje ku giti ciwanje naramaze kwiyumvira ko nzohavura fata inzu zibiri zabanaho nikora azisakara neza nkazibashikiza zisakaye atani 11 ndabatse. Akindi gisabo no havura ngira nuko no havura nsaba nyakuba wase barundi byukuri umuvyeyi w'igihugu mujama w'ugwaruka ko nkuko yanavugira ugwaruka yo havura natwe akadushikira akazotuvugira akatugira ubuvugizi kugira ngo dushobore kumenyekana birenza. Ikindi kintu havura nsaba cyane nuko ibi umwuga mbono bwa ko ari umwuga mvabwenge no havura nsaba ko no havura ndonka banshigikira kugira ngo nze kuvyiga neza ndabinonosore nzoshobore kubikora ku buryo bwaho nshobora guhangana ku isoko mpuzamakungu. Ku mazina nitwa Sinumbe Deogracias sanzwe mpagarariye societe bita company zigu Glass Clay nkaba sanzwe n'umuceramiste ahingura ibikoresho bitandukanye mu ibumba. Muri company Glass Clay musanzwe muhinguramwe ibiki mukoramwe ibiki mbega neza na neza musanzwe mukorera he? Murakoze cyane muri company zigu Glass Clay dukorera no bwa mu bibanza bitandukanye ariko ikicaro cayo kiringa ku mutumba wa Nteko zone n'ingoro komine Gatara intara ya Kayanza muri guciza cyane cy'u Burundi. Dusanzwe rero dukora ibikoresho bitandukanye nkuko mwagiye munavyibonera. Turakora ibikoresho byo gusasa novuga ko ari nk'ibikoresho bya pavage aho dukora amakaro, tugakora amasaso, tugakora amatafari y'ubwoko butandukanye. Turakora n'ibikoresho byo gukinjika aho dukora inkono zitandukanye, inkono zo muri novuga ko ari nk'iz'amadekoro zo gutegeramwe amashurwe, inkono zo gukwengeramo nk'impeke cankwe kugira impeke muri rusangi, aho dukora inkono zo gutekamwo ibiharage, ifungurwa, inkono zo kurekamwo amazi canke kuyashiramwe agahora. Turakora n'ibikoresho bitandukanye aho dukora ibisakazo, tugakora amatigura meza ya kijambere n'ayasanzwe. Mbere tugakora ndetse n'imbabura zo guteka zo gukoresha mu byo guteka, dukora imbabura za bikigiti, tugakora izindi mbabura zitandukanye z'ubwoko bwishi. Turakora n'ibindi bikoresho bitandukanye aho dukora ibikoresho ndangakaranga, tugakora ibikoresho byakoreshwa naho hambere, amacumu, amasekuru, tugakora inanga, tugakora n'ibindi bikoresho bitandukanye aho dukora n'ibikoresho twavuga ko biriko biramera nk'ibiyongayonga mu bantu. Na cyane kugira ngo tubike kahise mu bene gihugu no mu gwaruka. Ivyo kugira mu bimenye mwabimenyeye he mbega mufite ihangiriri? Muri rusange novuga ko kugira ngo tubimenye ari impano mvukanwa naho nibyo nakoze uyu muganda wabona kuri basokuru bene wabona papa ndetse n'abandi. Ariko mu nyuma navuye mu niyumvira ati reka umwuga tuwuteze imbere na cyane tuko turaraba ko ari umwuga umeze nk'uriko uramera nk'uva mu bene gihugu. Niho twashe twiyumvira gushinga koperative ubwa mbere. Iyo koperative ariyo yavuye vyara iyi societe aho twigisha ugwarukana cyane n'abandi bose bavyipfuza gukora ibikoresho bitandukanye mwagiye murabona. Turakunze gusanga kenshi amakoperative y'ugwaruka usanga arongowe n'abantu baba baraciye mu ntebe ku ntebe y'ishure novuga gutyo. Wewe ku kijanye n'ico hari ico ushobora kukivuga? Murakoze cyane naje ubwanje ndiko ndabibabwira. Naraciye ku ntebe y'ishuri mbere novuga ko ibi binyene byo kubumba ari kimwe mu byatumye niyumvira canke ndonka uburyo bwatumye maze amara amashuri. Mbere atari nibanga uyu mwuga nawe yumviriye kuva nk'eye mu mwaka w'icenda aho twituko turiga ubwoko bw'amasi atandukanye. Nabonye ko ibumba ari kimwe mu bituma isi ndimwa itaryoha, twovuga ko yireka amazi hamwe iyo si ndimwa ihinduka ikintu kitari ciza. Mu bw'ivyo rero naciye nangura kuyumvira mu byo munyabako dufise mbona hari ahantu hareka amazi ncangira ikiciyumviro cyuko nzoza kuraba sasanga harimo ibumba kandi nasanze ari ibumba ryiza rimviramo kwiga rimviramo gweza na kaminuza. Gushika ubu mwize novuga igisata iki? Ego nkiri mu mashuri novuga ko araya mashuri akurikira umwaka w'icumi kuco gihe twari tukiri mu cyo twakwita nk'inyigisho za kera. Jewe nize igisata ndera bigisha aho nari nize kuzoza ndafashanya no gwaruka kwigisha kuruha impano zitandukanye mu by'ubumenyi. Ariko maze kuja muri kaminuza nize igisata kijanye n'ibyo gutunganya amahinguriro n'ibyo butunzi. Gushika ubu urabu mu byo usanzwe ubumba ndetse no mu byo usanzwe bigisha harimo ikijanye n'inkono. Ubwo abene gihugu bari mu miryango y'abatwa ntibazohava bakwidogera yuko yabatwaye novuga akazi? Oya nta na gato igituma
ababene gihugu babasangwa butaka batazongidogera ngo nabatwaye akazi canke societe yabatwaye akazi nuko ababene gihugu tudasangiye n'ibumba cyambere na mbere tudasangiye n'ibumba bo ibumba ryabo usanga ari ibumba no kwitako ari ibumba ribanyarukira guturira aho bashobora gukoresha ibishwangara canke ivyatsi bakaribona rihiye natwe riri ibumba ry'iwacu twebwe isaba ko tutegeza gucana tukazana tukayishira mu ifuru tukaronka inkono zimeze neza nk'uko muzibona canke tukaronka imbabura nziza nk'ibona nicarako cyo tukaronka itigura nk'irigiza bona nkatakanga ko tukagenda rero ico ni cambere kigira kabiri igituma babasangwa butaka nabo nyene tunavura ngo tuzobatwara umwuga nuko muri bo ubwabo nabo nyene umwuga uri kuramira nk'ugenda aho usanga abatwakazi kuko abatwabo bo basanga batabumba tuza kubaraba tugasanga ntibaze no kubumba ahubwo nashangira ko nsaba na leta kugira ngo uyu mwuga wareze basokuru katurira natwe kugira aya mango ntugende kazimayongo twego turagusaba ko ahubwo twohavura bawushira mu mashuri bakawushira mu nyigisho na cane ko ariho ibigo bya leta bikukira leta byigisha imyuga umwuga wa ceramique bakawushira mu myuga hambavu yo gusaba ico hari intambamyi muhura nazo iyo muriko murakora umwuga ujanye no kububa ego nkuko namwe mu byumva canke mu byibaza mu kibano usanga bitameze nk'ibiryoshe cane ko iyo bariko barabona umuntu yiza amashuri umuntu akiri muto nka jewe yiyumvira kubumba ibi by'inkono akiyumvira kubumba ibi by'amatigura mu kibano ntibiryoha ariko gushika ya mango ikibano baratanguye babitahura neza gusumba ko twe twabavura ko bibona bitahura kuko benshi ubu bariko barahurumbira kwiga kubumba umwuga hambavu y'ivyo izi ntamamyino havura mvuga ni ntamamyizayo n'uburyo murabona n'umwuga wagutse aho uva ku cyo twita nk'ibyo gukora inkono poteri tukaja mu byo kubumba amatigura tuileri tukaja mu byo kubumba amatafari briquette bya karelaje byo kubumba makaro n'ibindi urumva n'umwuga wagutse usaba kumbure ko umuntu yavura tega intege muri uburyo canke muri kubijanye n'amasoko byifashe gute murakoze cyane kumaze ico kibazo by'ukuri twebwe ino turaronka amasoko mbere novuga ko nawe tutiteze tuyaronka kuko dushike tuhabwa amakomande aho duhabwa amakomande yo kubaka zaba nk'inzu gusakara inzu kuzubaka duhabwa amakomande ashika mbere gushika no muri Tanzania ahubwo ico tubura uyu munsi ni ikintu kijanye n'umutahe naho dukorera ivyo bikoresho ari nk'ahandi tuhavura mudufasha kudodora canke tukadodora bigakunda tukaronka nk'inyubako nziza zotuma ibi byose tubikora tubonezerwa cyane turakunze usanga keshi abantu baba bariko barakora ibintu by'iterambere usanga baza kubikorera mu bisagara wewe kubera iki wahisemwo nabo musanzwe mukorana kuza gukorera ino novuga muri zone ngoro kandi tubona ahantu mu mitumba hari kure cyane murakoze cyane ko ico kibazo ibyo kuri beshi baracibaza bakibaza n'igituma nahisemwo cyane nahisemo kuzana umwuga ngaha jewe bwa mbere na mbere nabanje gutangura kwiyumvira guteza imbere ikibano kuko mu miji canke aho tubona ko ariko harakura mu by'umuji icambere na mbere usanga basanga bakoresha amatafari ahiye ariko ino ikibazo cyo turagira hari ahantu twokwita ko ari nkakure mu miji ino nako turashaka ko natwe ino haba mu muji igituma rero tutahambura twiyumvira kuri bari abamaze gushika mu muji ahubwo dukwiye kwiyumvira kuri ba papa bene wacu nabo bari no bakiri no mu misozi nuko natwe nk'ubu twiyumviriye hanyene twahagira umuji ugasanga igihugu cyose cy'u Burundi gisa neza cyane tukiri aho nyene twakunze kubona benshi nk'uko twayivuze iyo bateye imbere bace baja mu bisagara we nawe uvuga uti ntegezwa nanje kubanza guteza imbere aho mperereye niki uhanura mwe nabo iyo barose novuga uburyo baca bigira mu bisagara bakibagira iyo bavuka ego kijya gisagara bahurumbira canke bajamwe nticamyeho kijya gisagara cyasizweho novuga n'abantu bagiye barakibamwe babacubakamwe niho uko nakwe twakwiyumvira ko hose duhereye uhereye ku izone buri zone rigize iki gihugu cacu cy'u Burundi naco nyene cyo bamwe igisagara cyo bamwe umuji mbega umuji tuvuze umuji twumviki twumva amatara tukumva amazi rero duhavura duryoherwa nuko leta yacu irikira twegereza ivyo byose ngaho none wumva tuko turata iwacu ku ruzogi tukagenda tugahurumbira imiji kandi iyo tuvuye tuhasiza abantu nabo bakeneye iterambere naco shatumye mbere niyumvira ko no havura nkora amakaro aho ayo makaro nabanje gukora amakaro akiriye bugufi umwene gihugu ari we wese ashobora kugura kugira ngo umwe wese yisangemwo mbere ayo makaro tuyakora mu buryo bwishi aho dukora ayo twokufata kwafatiye kwibeyi yo hasi ni kwibeyi nini kugira abo bose biyumvira ngo bahurumbire kuza kuba mu bisagara babone ko igisagara bagisize muhira hambavu yaho ni iki uhizuga hamagarira ugwaruka bagenzawe
by'ukuri impinga iracari ndende na cane cane ku bibazo bijanye no kubona ko ugwaruka ruzohurumbira cane imyuga na cane cane kuko ugwaruka turiko turabona uyu munsi ni ugwaruka rushaka kubona ko uranguye ikintu c'ibihumbi amajana abiri canke ikintu c'amafaranga igihumbi ugikuramo inka yose kwiyumvira ngo here kuvoma amazi y'ibido nk'akaroko ku mafaranga 200 abona ko mengo no guta umwanya ariko intege no batera nuko uyu munsi bigaragara ko umuntu ashobora guhera hasi akadoga nkanje ubwanje ibibona mubona nkora nabikuye mu motahe muto yicane w'ibihumbi 200 ariko bikaba biriko biranteza imbere kugera kubi mu bibona nimba atari banga mu ruganda companies ku Class Clay mukorana n'abakozi bangahe mbega ubona hari akarusho muba mumaze kubikuramo murakoze cyane companies go Class Clay uyu munsi rikirakoresha abakozi barenga gato amajana 2 kuko tukorera ku masite atandukanye ariko novuga uyu munsi mw'iyi misi tuko turakora ntibimeze neza kumva zuko imbura ari nyinshi ariko iyo ibintu bimeze neza turarenza abakozi bashika amajana 2 hanyuma iyi company zo Class Clay uyu munsi ikaba ikorera mu bisata bishika 7 ikorera mu bisata bijanye nkuko mwabibonye by'amakaro tugakorera mu by'inkono tugakorera mu by'imbabura tugakorera mu by'amatafari n'iby'amatigura tukaja mu tugenegene tujanye nkuko mwabibonye n'ibya kahise tugakorera no mu bindi bijanye n'ibindi bikoresho mu Rwanda. Yego cyakunze kumva iyo tugeze mu kiringo cyo gutangura umwaka mushasha ndetse no gusozera umwaka mushasha beshi batanga ibintu ku mafaranga make bimwe two kwita promotion. Mwebwe aha mu Rwanda rw'iwanyu hari icyo mu bikora? Ego murakoze cyane novuga ko twebwe twahereye muri promotion kuko nkiyo turiko turakora ikaro cyangwa tugakora inkono ku mafaranga 2,000 birumvikana ko ari promotion anini twashatse gutegekaniriza abakiriya bacu ariko rero mutuganuke tumwe tukunda kwiyumvira ko twebwe tuzohabura dukorera abakiriya jewe nkaje ku giti ciwanje naramaze kwiyumvira ko nzohavura mfata inzu zibiri zabanaho nikora nkazisakara neza nkazibashikiza zisakaye atani 11 ndabatse ivyo uvyibaza nko mu kiringo kingana gute nimba atari baka ivyo nzobikora mu kiringo kitarenze mu kwezi kw'indwi kurikira hari akajambo canke ijambo ushobora kubwira abariko baradukurikira bari mu micungararo itandukanye kuba kajanye n'ivyo twa tutanavuze wanashaka by'ukuri ijambo ntuhavura nshikiriza na cyane cyane abariko baratwumviriza ntuhavura nkagira igisabo rimwe na rimwe ntuhavura ntera kama leta ndayisaba cyane cyane gushigikira na cyane cyane umugabo wa ceramique ico ni cambere higira kabiri nkasaba amashira hamwe asanzwe afata mu ntege gwabugwaruka canka ayandi mashira hamwe rikara tera imbere ko nayo dushikira byukuri tugakorana akindi gisabo no havura ngira nuko no havura nsaba nyakuba wa Sebarundi byukuri umuvyeyi w'igihugu mujama w'ugwaruka ko nkuko yanavugira ugwaruka yo havura natwe akadushikira akazotuvugira akatugira ubuvugizi kugira ngo dushobore kumenyekana birenza ikindi kibazo ikindi kiruntu havura saba cyane cyane nuko ibi umwuga mbono bwa ko ari umwuga mvabwenge no havura nsaba ko no havura ndonka banshigikira kugira ngo nze kubyiga neza ndabinonosore nzoshobore kubikora ku buryo bwaho nshobora guhangana ku isoko mpuzamakungu tugushimire cyane nanjye ndabashimiye cyane